Ndabaramukije. Ku mazina ni Niyonkuru Desire Konate wo muri Kibonobono nk'uko bisanzwe. Ni umunezero mwinshi kongera guhura namwe kugira ngo tuyage. Mbega ivyiza. Umwaka urarangiye. Umwaka w'ibihumbi 2025 urarangiye. Mbega uwo mwaka woba wagenze gute mu muryango iwanyu? Egome, twese turazi yuko ibihe nibiza bishika giturumbuka, hamwe bikadusiga tubabaye, handi mbere ugasanga baradusigiye n'umunezero. Tutitaye ko buri kintu gishika ku muntu canke ku bantu ari nk'icigwa c'ubuzima. Rero nihagira ikintu kigushikira, caba ciza canke kibi, uzoba uhomvye cane niyo kitagira icigwa kigusigiye. Gerageza haba mu kintu kibi canke ciza ukuremwo icigwa. Woba uzi ivyabaye mu muryango w'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi muri uno mwaka? Umwaka wabo wagenze gute? Mu bisanzwe twavuga vyinshi, ariko reka duce ku mayange. Ngibi ibintu vyaranguwe mu kiringo c'umwaka wose urangiye muri Kibonobono. Ubwa mbere, umugambi wa Kibonobono waramenyekanishijwe. Ubwa kabiri, abanywanyi bose ba Kibonobono baragendewe. Haciye hashingwa n'urunani rwiswe Inaskoki muri uwo mwaka nyene. Cabaye ikintu kigira gatatu. Ubugira kane, harashizwe mu ngiro imigambi itandukanye y'iterambere, aho buri munywanyi wese yisangamwo. Ivyo ni ibintu bine nyamukuru vyaranguwe muri uno mwaka. Ariko kandi turashobora no kubijako kimwe kimwe kwaco kugira ngo umwe wese avyibonere koko. Mu kumenyekanisha umugambi wo kurima ikibonobono, twovuga yuko Kibonobono yatanguye umwaka wa 2025 igizwe n'abantu bake cane. Bari abanywanyi 250 batarenga. Ariko inyuma y'utwigoro twinshi twagizwe na Visionnaire David Tuyisabe asanzwe aserukira umuryango w'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi, na mbere atazigwa Kibonobono kugeza ubu. Ubu tuvugana Kibonobono ifise abanywanyi baguma biyongera ku munsi 26,217. Mbega iterambere ryohemaze gushika aho usigurira umuntu ikintu ukabona mu mwaka umwe uronse abantu ibihumbi babitahura. Ryo n'iterambere ridasanzwe. Mu bijanye no kumenyekanisha umugambi nyene wo kurima ikibonobono, twarakoranye n'abanyempano batandukanye, bamwe twita aba influencer, turakorana n'amaradiyo, amateleviziyo, eka mbere n'ibindi bigo bitandukanye. Twarashigikiye inkino zitandukanye, kandi n'ubu imiryango iricuguruye. Uwo wese yipfuza ko dukorana kugira ngo ibikorwa vyacu bigere kure, n'ivyiwe tumufashe ko bigera kure, turamuhaye ikaze. Imiryango iruguruye muri Kibonobono. Igikorwa ca kabiri twavuze nuko abanywanyi bose ba Kibonobono bagendewe. Abanywanyi bo mu metropole canke ziriya ntara zahahora uko zari 18 bose baragendewe. Nta ntara nimwe nyene imbono David Tuyisabe atahonyoyemwo, ariko arasigura umugambi w'uburimyi bw'ikibonobono ingene wogenda. Eka mbere yarasiguye ingene umugambi w'uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono utunganijwe, n'inyungu uzozanira abarimyi umwe wese ku giti ciwe, hamwe mbere n'inyungu uwo mugambi uzozanira igihugu muri rusangi. Ni naho haciye hashingwa amakoperative ya Kibonobono mu gihugu cose, ubu zikaba ari 18. Mbega ikindi kintu caciye gikorwa muri uno mwaka urangiye ni giki? Harashizweho urunani rero rw'amakoperative yose y'abarimyi b'ikibonobono. Urwo runani nk'uko vyari vyasabwe na ANACOP, ikigo gisanzwe kijejwe ivy'amakoperative mu Burundi, harakoranye inama ya bose ku itariki 9 z'ukwezi kwa Mukakaro muri 2025. Iyo nama yari ifise intumbero imwe
Iyo ntumbero yari gushinga urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono. Urwo runani rero rwahavuye rushingwa rwongera rwitwa INASCOKI, impfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa akaba ari Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono. Urwo runani rero ruhurikiyemo ya makoperative yose yagenderwa uko ari 18. Si ivyo gusa, umwaka waranzwe n'ibintu vyinshi bitandukanye. Muri uwo mwaka nyene, hambavu yo kugendera abanywanyi, gushinga urwo runani, eka mbere no kumenyekanisha umugambi, imigambi y'iterambere yagiye iravugwa kandi yagiye irashikwako buke buke, ubu ikaba igeze kure. Harashizwe mu ngiro rero imigambi y'iterambere, nk'akarorero urunani INASCOKI ubu rurahingura ibintu vyankenerwa mu buzima bitandukanye. Ivyo bituma kwiteza imbere bikunda kuko bitanga akazi kuri benshi, eka mbere n'abanywanyi bagashikirwa n'ivyo biba vyahinguriwe muri koperative zabo, mu runani rwabo bitagoranye. Ubu urunani INASCOKI rurafise abakozi barenga 250 buri munsi bama bari ku kivi mu bisata bitandukanye. Iryo ni iterambere muri yindi. None baba bari mu biki abo bakozi bose? Hari abakorera mu mabiro, hari abakorera mu mahinguriro ahingura nk'isabuni. Mu runani INASCOKI bahingura amasabuni y'ubwoko bubiri kugeza ubu tuvugana. Ya sabuni yitwa gifuranguo na ya sabuni y'amazi. Ikindi gikorwa ni guhingura amavuta y'ikibonobono. Amavuta y'ikibonobono arahingurwa mu runani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono, kandi ayo mavuta arazimvye cane. Ikindi gikorwa kiriko kirakorwa mu kwiteza imbere ni guhingura ifu y'isembe. Ifu y'isembe yayindi dukunda kwita kawunga, nziza cane kandi iri ku giciro gito, kandi ishikira umunywanyi uwo ari we wese aho aherereye hose mu gihugu, n'uwutari umunywanyi iramushikira. Ikindi nuko mu runani INASCOKI hahingurwa agasomborotso. Agasomborotso rero ni karya bita agapiripiri. Agapiripiri keza gahinguwe ku rwego mpuzamakungu, agapiripiri gashobora kugera muri Amerika, Australia, Iburaya, bakakagura kandi bakagafungura bakumva ko karyoshe. Ako rero karahingurwa mu runani INASCOKI kandi karazimbutse cane. Noca mbere mpamagarira buri munywanyi, nkongera nkahamagarira buri murundi wese, eka mbere n'uwo ari we wese yipfuza kugura ibihingurwa na kibonobono, kubariza ku mabiro yose arenga 18 ari hirya no hino mu gihugu, kuko nk'aha mu gisagara ca Bujumbura hoho hari aharenga 10 ibidandazwa vya kibonobono bidandarizwa. Hamwe rero no mu gihugu hagati hari ibibanza bitandukanye vyiyongera kuri bimwe 18 INASCOKI isanzwe ikoreramo. Murahawe ikaze kuhagera kugira ngo ibidandazwa bizimbutse mu bigure bitagoranye, babibashikaniye hafi yanyu. Ikindi kandi harashizweho ibisata vy'inyigisho muri kibonobono. Ubu ururimi rw'icongereza rurigwa muri INASCOKI kugira ngo tugire ubumenyi bwiyongeye muri izo ndimi nyamahanga, na cane cane icongereza kubera yuko co kivugwa mu bihugu vyinshi. Ikindi kandi haratunganijwe ishure rizokwigisha amategeko y'ibarabara hamwe no gutwara abantu n'ibintu. Rero murahawe ikaze kugira ngo kwiga ururimi rw'icongereza ruzogufasha gutembera mu bihugu bitandukanye, muze mubikurikirane. Murahawe ikaze kandi kugira ngo mugire ubumenyi buhagije mu vyo gutwara abantu n'ibintu. Tukivuga ibijanye n'inyigisho, ntitwokwibagira za nyigisho bita karahara mu ruganda ntibacure. Ubumenyi bujanye n'ivya informatique, gukoresha nyabwonko, nabwo buratangwa ngaha mu runani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono. Kuko ubwo n'ubumenyi igihugu cose wojamwo
bikorohera kuronka ico ukora mu gihe ufise ubwo bumenyi. Aha ndavuga simvura kandi nubwo imigani atari kirenga, uwuburira uwukuze ntamara ibinonko. Aho mba mpejeje. Abumvise kare rero ijambo rya Visionnaire David umwe dukunda kwita kibonobono, hariho akantu akunda kuvuga. Akantu akunda kuvuga bamaze kukumva baramaze no kugashira mu ngiro. Ijambo akunda kuvuga baramaze kubona ko ari ryo, ndazi ko nawe ushaka kuryumva. Ijambo Visionnaire David akunda kuvuga rivuga riti rima ikibonobono kizobateza imbere mwebwe n'abana banyu. Kubera ko nanje mu bumviriza nkunda kuba ndimwo, noca mvuga ati aba yavuze ngo niturime ikibonobono kizoduteza imbere twebwe n'abana bacu. Abarimye rero ikibonobono ubu bariko barashora, maze umwimbu ukagurwa ku giciro c'ibihumbi 10 ku kiro. Aha rero no guca wibaza nibindi biterwa ibihe urima hamushoye ukagurirwa amafaranga ibihumbi 10 kandi abona, atari vya bindi vyo kurindira ngo banzuzane hama tuzokuzanira amahera. Ni bike cane. Ikindi wokwibaza nuko iki giterwa gisanzwe kibana n'ibindi biterwa. Igiterwa c'ikibonobono kirabana n'ibindi biterwa. Ikindi kandi nimba vyo kugora kugira umurima w'ikibonobono conyene, woshobora kwiyumvira ko woteramwo ikibonobono kimwe kimwe mu murima wawe, kandi imirima yawe ukayikikuza ico kibonobono, na cane cane ko gikingira imirima ubukoko buba bwifuza kuza kurya ibiterwa warimye. Kubera ko ikibonobono arico kiryoshe kurusha ivyo bindi biterwa, buca buhitira kw'ico kibonobono. Urumva ko wagikikuje umurima uba wawukingiye. Uba wawukingiye. Ikintu kigira gatanu cakozwe muri uwu mwaka nuko habaye ingendo shure zitandukanye kugira ngo abakozi bo muri kibonobono bongereze ubumenyi. Ntitwozivuga ko vyinshi. Ikindi nyamukuru cabaye canateye iteka kibonobono yose uko ingana nuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yigereye aho ibikorwa vya kibonobono birangurirwa, na cane cane mu murima w'ikibonobono. Atari vya bindi vy'amajambo ngo turagira ibi n'ibi n'ibi. Oya, hamwe bikorerwa ku rubuga. Yarahigereye umurima w'ikibonobono, arahezagira abarimyi b'ikibonobono n'ivyo bakora, nawe araba umunywanyi wa kibonobono. Ubu rero nta muntu numva ndindiriye kwibutsa ko akwiye kuja muri kibonobono. Ntuze wigere ucika inkokora, ese uzoguma turigisha. Amatongo n'ay'abenegihugu bose ntidushaka yicara, ubufise ico akora arakora. Sawa rero abarimyi b'ikibonobono ndabakeje kubera iyi ni bimwe twita innovation. Tuza turazana gashasha. Nimba nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarashigikiye ibikorwa vya kibonobono, sinumva ko vyari bibereye ko ndinda kwibutsa uwundi muntu kanaka. Mugabo reka ndabikore. Ndabahaye ikaze mwese. Muntu utaraja muri kibonobono ni winjiremwo kugira ngo ubone iterambere rigusanga aho wibereye. Murakoze cane. Nuko rero ibikorwa vya kibonobono vy'uwu mwaka wa 2026 vyagenze. Uca wibaza uti mbega 2026 hoho bigiye kugenda gute? Muri 2026 turipfuza ibintu vyinshi cane, ariko turipfuza kandi ko mu video izoca ikurikira mwoza mukaraba imigambi rutura kibonobono tegekanya gukora muri uwu mwaka w'2026. Murakoze cyane. Yari niyo nkuru Desire Konate wo muri kibonobono nkuko bisanzwe.
turabasezeye tubipfuriza kugira ibihe vyiza kandi tunabahimiriza kuza kwifatanya natwe muri kibonobono no kurima ikibonobono ku bwinshi kugira ngo turonke umurundi ahaze n'umurundi aguwe neza. Murakoze cyane, mwarahezagiwe.